Okay guys, hari ikibazo bambarije muri commentaire bijanye na iga up to date ya content monetization yatanzwe na Facebook, yaga amahirwe yo kugerageza iga challenge yo kuzuriza ibihumbi 300 vy'amaviews, ibihumbi vy'amaviews so vyo gutuma umwana urakora bo. Hano rero haciye haza ikibazo kuko nagenda shenda kibaza ChatGPT ati none ko mu Burundi dufate nimba hariho abantu bariko bakina iyo challenge kandi uburundi butari ku rutonde rw'ibihugu bihembwa ho bimeze gute, bizogena gute? Ravyo yacinyishura ChatGPT ingenda bisome neza na munyene mubibona no ngaha. Okay, ati ikibazo cawe ni ciza cyane kandi nanje naravyibajije kubera ko wambwiye ko hari abarundi bamwe bamaze kubona challenge ya y'ibihumbi 300 kandi uburundi butari ku rutonde rw'ibihugu Meta ivuga ko bishobora guhembwa. Ivyo mbona bishoboka ni ibi: Meta ishobora kuba iriko iragura content monetization buhoro buhoro, umva iriko iragura. Challenge ya y'ibihumbi 300 isa nigeragezwa, ni test ririko dakorwa ku mapage amamwe gusa, ku mapage amamwe. Rero nimba wagiriwe amahirwe wekini iyo challenge aho Facebook yakwizigiye, yizigiye page yawe, yizigiye na profile yawe kugira ikugeragerezeko, kugira iguhe iyo monetization ikiguha n'uburyo uzogira na konte ukuntu uzoyugurura. Okay, ngo hari n'abantu bavuga ko challenge yabanje kuboneka hanyuma ikabura, bisigura ko Meta iri kuyigerageza. Hano kabiri ati challenge si ukuvuga ko guhembwa vyemejwe. Meta ishobora kubanza guha creator challenge canke invitation, hanyuma ikibazo c'igihugu n'uburyo bwo kwishura bank account, tax info, payout account kikazokemurwa mu nyuma. Akantu mwakumvise ati Meta ishobora kubanza guha aba creator challenge canke invitation, hanyuma ikibazo c'igihugu n'uburyo bwo kwishura bank account, tax info, payout account kikazokemurwa mu nyuma. Ni mukorezo challenge hama ikibazo c'ama bank account, tax info y'ivyo gihugu bizosha bikemurwa mu nyuma. Okay, gatatu ati Meta isanzwe ikoresha bank account zo kwakira ama USD, urumva amadolari. Mu mabwirizwa yayo Meta isaba payout account ishobora kwakira ama USD. Nta kimenyetso ndabona cerekana ko Meta yashizeho uburyo bushasha bwo kwishura abarundi canke ibihugu bitari eligible. Umva ntibiremezo. Okay, kuvyukuri ku barundi bariko barabona challenge ya y'ibihumbi 300 birampa iciyumviro ko Meta ishobora kuba iriko itegura kwagura content monetization mu bihugu bishasha, ariko nta tangazo rya Meta rirabivuga ku mugaragaro. Ubu ni ukwihweza ibimenyetso gusa, si amakuru yemejwe. Hama ikirambarira ati kuri wewe uri muri Zambia, kuba waronse challenge ni kimenyetso ciza, komeza kuyuzuza. Urumva ko ari Zambia nta kibazo mwe komeza kuyishuza, kuko wana ama pioneer ama bank account yariho yaremeje ko hariho uburyo bwo kwishura nyene muri Zambia nyene wishurwa nyene internet ikwishura biciye ku ma pioneer bikaca no ku mantuze no ku ma PayPal. Azi mu Burundi hajya biragoye. Yego igihugu ariko bizoca bikunde. Okay, hano atikomeza kuyuzuza ati nushika ku bihumbi 300 tuzoca turaba nimba Meta iguhaye invitation yo kwinjira muri content monetization no gushiraho payout account. Hari ikintu shaka kubaza, iyo uja muri dashboard monetization urabona gusa challenge ya 300 canke urabona n'ahandi setup payout account canke content monetization? Okay, ivyo vyomfasha kumenya aho ngeze neza. Okay, reka nanje ndahinjire kugira shinza kuhabaza neza. Okay, murakoze, ndaza kukomeza ndabagira ndabaronderera amakuru hirya no hino. Ibibazo vyanyu turaza kuvyishura nta kibazo. Henge manze ndayihe iyi ntuze dashboard, professional dashboard y'umugenzi wanje, turaba ukuntu bimeze. Komera.